Amahoro y'Imana bane namwe. Twebwe natwe turi muri Saudia. Twari twumvira ikiganiro basohoye bavuga ati batwaka amatelefone. Ibyo bintu turabiteye ivyatsi. Uti gute? Dufise imiryango mu Burundi. Dufise abana biga amasogonderi, dufise abana biga amaprimaire. Mbega hamwe batwatsa amatelefone, abana bakagwara twabimenya gute? Ico ntikibaho. Amatelefone niyo adufasha vyose, ubutabazi bw'ibanze turi muri Saudia n'amatelefone. Ndetse ntimwumve ngo beshi baratorose ngo vyatumwe no kubafisa amatelefone. Ivyo ni binyoma. Utoroka wese atoroka kumva imibereho mibi. Jewe ndaguhiye audio ndi muri Saudia kandi ndi muri kontra. Ndi ku mubosi yankuye Burundi sindigera ntoroka. Maze imyaka 3 n'amezi 2. Uyu mwaka turi mu 2024 ugahera nzoba nk'iki imyaka 4 ndi muri kontra. Sindigera nja mwibarabara. Ivyo bavuga ngo batwaka amatelefone sivyo. Abana bacu bari ku mashure bakenera ubutabazi, bakenera ubufasha, bakenera amaminervare. Nkajewe mbere umwana yarafashwe acibwamwe adahwa afatwa ikibiriraho. Urazi umwana afashwe acibwamwe adahwa naho wowe uri umuntu ukuze. Iharura yumva yuburimwe ko ari nziza. Mbe yatabana ari ku murongo byaca bigenda gute? Baca bambara ngo umwana ngo vyagenze gute? Abantu bari kuvuga ngo batwaka amatelefone turabiteye ivyatsi. Umwarabu araja ngaha akagufata uko yigombeye umaze kumushika mu minwe. Vyinshi ntitwoshobora kubivuga, ntitwobivuga ihari ducamwo. Dutabagwa n'Imana nyene, ndetse n'Imana tuyihamagarira ku matelefone benshi ikiganiro kanguka. Nibwo butabazi nico kigwanisho dufise. Mbe udafise telefone ijambo ry'Imana woryumva gute? Wohamagara Imana gute mu bihe bibi tuba turiko turacamwo? Akagufata uko yigombeye, hakagira guhembwa kwima amafaranga. Nkagiye nama nkwiza ukwezi itariki 20. Mugabo yama mpemba ukwezi kwaratobotse. Itariki 8 z'ukundi kwezi. Yama ntwara imisi 16 17. Ibi byose nivyo twihanganira. Ngo batwaka amatelefone. Izi nzu zaba ba El Shababu nta muntu yoze mwe atagira telefone. Ahubwo ni baba ndimwe amamubona basara baja mu mabarabara bati impuzu. Cyane bajya biva ku stress agahinda ucifatwa n'agahinda. Dufite amatelefone turayaga n'imiryango, ivyumviro bigahera. Tukayaga n'abantu bo hirya no hino. Aba bantu nabo ntimugire ngo ni bwa buzima bwaho. Imagine kumara imyaka 4 mu nzu y'umuntu umengurika bwitunge. Kumara imyaka 4 ni wa muntu mutayaga ngo mwumvikane. Akwereka ivy'akazi, akwereka ivy'akazi. Hagere guhembwa. Inshallah bukla ukwezi kuraheze. Nta mwana bazoguhemba atagutwaye imisi. Mabura vuze ku kibazo cya telefone. Uburyo batoroka bakoresha amatelefone. Barungika amanuza ama localisation. Bo barateye imbere ibintu hoho baramaze kugera kunuza. Ari localisation umushoferi akamutora kunza hengera amasaha ajyamye uko aba yametrije amasaha ajyamira agasoka agiye gutumwa umushoferi abagaze ngaho akaca yuri imodoka acagenda. Ibi ndayivuga kuko hari nabo nabifashije no ndabafashije kubajana mu ntuze mu ibarabara nabafasha ndabarungika kuri ambassade. Abo byaba ari bibazo birebire. Donc bamwe bagenda ava amakontra bitaremego bajya ntibagira abatabariza byari bigoye. Mugabo bagenda ubu nakageso. Niyo mpamvu tuvuga dusaba yuko pour question yo kwikingira ubabwira tu au moins une fois la semaine vendredi mu mwanya vendredi niho baba bari bafise umwanya ntibanakora hari yari ni konje ni uko kwa dimanche akaca guha telefone ukavugisha umuryango ukikura nta kibazo ariko umuhaye wifi kandi aba bantu kenshi dukunda no kubabona niba abantu bamaze 3 jours uzumva induru ngo yanyimye wifi ngo je sishobora kubandanya gukora ngaha abayikarondera ukuntu arondere mwayo ashobora gutoroka ikijana passport ibyo OS benshi batoroka kaze so kuvuga ngo babagiye mu buhuni oya babakurikiye umushahara muremure amafaranga jewe nkorera ndi muri kontra hariho difference n'umuntu yigenga ntibisa uwigenga arangura umugambi vyihuse kandi nabari muri kontra ubwo buhuni abushatse arabukora wabukora ari mu gihugu ciwabo n'ubu niko kazi kamuzanye sukuvuga uko niba tureke dukoresha amatelefone niba tureke
kuko amatelefone wabufashwe nabi ucyutabaza, ufashwe nabi ucyutabaza. Uwinjiye ari mushasha byanse ko ahembwa aca atabaza ati jewe birase ko mpembwa, ukamenya ihara arimwo. Telefone nico kigwanisho ca mbere dufise turi muri Saudia. Ni jambo ry'Imana tuyumvira ku telefone, nta jambo ry'Imana rivugwa muri Saudia, bose n'abayisilamu. Nta handi hantu twumvira ijambo ry'Imana ni ku matelefone. Ikiganiro kanguka, umukozi w'Imana Kristo ndi ku Mana tumwumviriza imisi yose, kandi ivyo avuga bikadufasha, bikagira aho bidukuye naho bidushikanye. Kuvuga ngo botwaka amatelefone ivyo turabiteye ivyatsi, turavyanse. Uwagiye mwibarabara yakurikiye umushahara ufadika, abarizitse n'agashahara nyene kabaye gakeya twararizitse. Aba nabo utihanganye ntimwobana, ni babantu bagoye kubana. Wo bubuzi bwabo ntibuhera, haba mwijoro akwereka akazi, haba kuzuba akakwereka akazi. Bisaba kwihangana rero ukamenya icyakuzanye. Igikuru nuko abana tumenya ati bari kwiga, ejo nabo bazogira ico aho bavuye naho bashitse. Ivyo turavyanse, babimenye ababishikirije bose, bavyumve ntibikunda. N'abadakoresha amatelefone nibanga umwanya n'umwanya barashoboye kugira gute guhungabana mu mutwe. Uwo mara imyaka 4 mu nzu y'umuntu aguma kwereka akaza kunyanyasa, nta mwara bumubana atari ko arakunyanyasa. Nta numwe hageze guhembwa niho bibona neza. Haragera guhembwa akakwima amahera, ehe mpembe itariki ihageze ngo rindire ejo bukra ishara digigi rindira akaguma kurindiriza. Nta mwara muri mwazo guhemba atagutwaye imisi. Ivyo turamaze kubiganira n'abantu benshi, ni bake cyane bahembwa badatwawe imisi. Nta nabo ndumva ni bake, apfa gutwara imisi 5 cyangwa 6. Twe twariyakiye, igikuru nuko tubona icyatuzaye kiriko kiragenda neza. Imisi 16 17 je niyo yamantwara, kandi ndaramuhebeye azomenyana n'Imana yiwe. Impamvu batoroka abakozi ni ibintu bibiri bigerekeranye. Gufatwa nabi, umwarabu umushitse mu maboko, connection ntaziguha. Benshi kubera rufise abana bari mu mashure, abana turazi ko bagwara, abana bakenera bijya na biriya, abavyeyi bakenera bijya na biriya, twemera kwigurira amamega. Maza imyaka 3 n'amezi 2 nigurira amamega. Amafaranga amaze gukoresha ku mamega araguze parasera yo muri interieur, kandi wifiri mu nzu. Iryo ni kosa rya mbere na mutoyi nakanyanyaso ankorera, kandi akanyima connection akaca ntegeka kujya gukorera nyina, ngo beti mama, ngo shughuli lazima, ngo sim betana, ngo kwa mama ngo teza gukora ngo nkuko ukora wanje. Uracumva umusada agakoresha nkuko ukamenga ni objectif, ukamenga ni itegeko. Uravyumva? Umugabo agiye kubera nyina ari umuntu tubanye neza, ari umuvyeyi w'umunyamahoro, naremera nkamukorera akacyangurira ayo mamega. Ayaguze na mahoro, atayaguze wanje ndarayigurira. Uko hariko sana navuzemo urankebura mu byo navuze. Ikindi kintu gituma batoroka, irya mbere ni mibereho mibi, irigira kabiri gituma batoroka umushahara muke. Muri kontra hariho difference. Abigenga bakorera uyu munsi ndi guha audio bakorera miliyoni 2 n'iraki 5, miliyoni 2 n'iraki 6. Uri muri kontra ari kwiraka 8 kwiraka 9. Nane wumva gute? Numva ko hari ikintu kigize gute? Ikintu baturiya bari mwibarabara bafisa ama wifi ntibayaduha. Umwarabu umusavye ubufasha yogufasha, ntageza ahubwo agomba we umukozi ni wowe umufasha. Twebwe rero dutanga imisada, badara bo kudufasha nitwe tubafasha, niko bagomba. Urinze wari umwarabu ikintu aguhaye ucuta, nta nakamaro kiyo kimaze, aguha kiya kintu abona ko atakamaro kimaze. Jewe umuryango ndimwo, abakozi bamaze kuhansanga n'abakozi 2 bose n'aba Bangladesh, bava mu gihugu cyitwa Bangladesh. Kubera babima telefone nta numwe yahagumye. Umwe mbere yafashwe yadutse umenga akaguma mwitiro, yaguma mwitiro ridahera ry'agahinda, yaguma mwitiro.
yarakubise amezi 3 ku mafoto yari yaranyeretse rafite abana 6 umugore wo mu Bangladesh yarafite abana 6 kandi yari yarabuze umugabo yari yarapfuye yari mupfakazi mu Bangladesh yansanzeho muwo muryango nkoramwo abana 6 babuze se yarakubise amezi 4 ata telefone akoresha ukwezi kugira 5 yaciye afatwa n'itiro aja mu itiro ry'urupfu kagahinda na kubarira yaciye aja mu itiro ry'urupfu ukwezi kugira 5 atavugana n'umwana atavugana na nyina atamuryango numwe bariko baravugana yaciye afatwa n'agahinda uyu abaragiye mu kwezi kugira 5 akazi kaciye gahera umu Bangladesh baramuzana kandi yakubise ukwezi kugira 2 acara kubitokera tukati aka kazi ndagahevye aka kazi ntigasumba umuryango jewe wiwanje yaciye agaheba akazi jewe ndimwo umuryango ndimwo abamaze kunsangaho baba Bangladesh abagore 2 bose bansizeho kuko najewe narose telefone ukwezi kugira 5 nende nababwiye atahanda bihanganiye mutampaye telefone menye hari iri muhira menye ko abana baharamutse menye ko abavyeyi bakiriho nabo banyumvijwe bamenye ati yagiye aramahoro akazi kanyura gahevye uwo munsi narahagaritse akazi riwo munsi telefone yacinshikira rero aka kazi ata telefone ugira nivyo kunda rije ndiko ndabikubwira uyu mwaka ugahera genda bapfuza imyaka 4 muri Saudia nico kunda gukora kubera urimi bavuga ntagumenya wewe telefone nico kintu uzokumviriza ivyo bakurungikiye ukabishura ukacumenga muri kumwe ukacumenga uri muhirwa ukacumenga stress ziraheze kumva ngo ndukoreshe telefone ahubwo nakazi ko niho rero twoba tukihama barabara nabihangane mu makontra twarizitse n'udufaranga uko batuduhaye twoca tubivamwe vyose tukabiheba tukaja habona